umuntu akwexija sex imbere ya mariage n'umuntu atakubasha n'umuntu yagukengereye kandi umenye ko nawe ni waseda nuko weme yuko ukengegwa ntikizobuza ko no mu rugo nibizokurikira bazokwamara ko baragukengera hamiki nigikubwira yuko neza kuryamana na wewe azotena sa promesse azogutwara mbega yemeza kuryamana na wewe mu nyuma yaho agatuca agenda agatwara uyundi ntuzosigarana ibikomere mu mutima peshe batakaje ama virginité gutyo rinda pureté yawe hamikindi nimba ari fiançailles uyo muntu nazi wanyu uyo muntu agoma ashaka ko umunanira munsi y'itara igipoto ca abana bamenye itara shaka ashaka ko muhurira gusa ahandi hantu uyo muntu abo nyira ari suspect nimba vy'ukuri biri mukuri icambere nakujane ku murongozi wawe nakwemange akujane mu muryango bibintu biri mu muco apana ko bibintu nyene uravyumva nyene bidashobotse nico nshobora kuvuga kuri ivyo Imana ibahezagire amen 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 rero ndabona umwanya watujanye nashaka kwakira ibibazo bivuye muri public tunyarutsa bafite iminota 15 gusa yo kuvyishura rero ninde afite ikibazo haguruka wewe haguruka uriya kugira ngo tunyarutse arabaza ikibazo bacandike donc tufate ivyo bibazo byose hama baraza kuvyishurira rimwe yego murakoze ntangiye gushima ku bw'akanya kanya mwadutije nk'ugwaruka ndetse nabubatse nshaka kubaza ikibazo gisanzwe gifatiye no ku ntango kuva muri ko muradusigura ico bisigura kuzigama no kwita ubuziranenge nashaka juste kugira ngo muduhe akaryo keza kugira ngo dutahure neza ikiganiro nyezina tuvuge tuti ukwezi ubundi bwo byagomba kuba ivyo umuntu wari we wese amaze kuba yakijejwe ariko temi tubwira ko ari bifatanye n'igihe umuntu aba ari mu rugendo rwo kubaka canke yamaze kubaka nkaho mengo ni ikintu c'umwihariko yari juste kubaza mbega imbere yuko mutubwira inyifato y'uwo muntu amaze gushika mu rugezo rwo gufata urugendo rwo kubaka ndetse n'umaze kubaka mbega nizahe ntambara zitera umuntu ari mu rugendo vy'umwihariko apana muri rusangi kuko turumva ko ari ikintu kimaze kuva muri rusangi ni ikintu c'ukwezwa kuri abo bantu bari mu rugendo bitandukanye nuko umuntu akwiye kwezwa nk'umukirisu naho yo batarashika ku rugezo mbega nizahe ntambara z'umwihariko zitera abantu bamaze gushika ku rugezo mbega niyahe nyifato ikwiye kugira uwo muntu amaze gushika ku rugezo Imana ibahezagire murakoze urakoze cyane wa kabiri esashimwe amanashaka kumanza kubaza d'abord ni mpaka umuntu abaze kwibitwa ko turavuga ashashobora kubaza no kubindi rero kubera atamwanya dufise muga kubera vraiment wabaye courage ugashobora kubaza ico kintu nokuri no kibaza sawa ego ikibazo mfise kirafatanye n'ivyashwa dikonjo nashaka kubaza mbega vyo bari vyiza nk'umuhungu kuko abangu ni bakunda kuja gupropoza vyo bari vyiza kuja gupropoza umukobwa kandi uzine wamukunze c'est vrai mugabo urazi neza yuko afise uwundi yaje ikibazo yaje mucandike ico turagihereza kabisa mu majambo yumvikana oya twumvikane gato twumvikane ufite ashatse kubaza mu majambo yumvikana numve ko twatahuye birakunda kupapura w'abandi okay mwandike neza ico kibazo aniera wacandike neza kirumvikana gose agapapu mu nzu y'Imana hari byinshi Yes ashimwe amen bon nanje kibazo na mfise cari co nya apotre aherejeko nabaye tushe cyane kuri iyo example yaduhaye ku kintu kijanye na consequences za impurity
iyo example si yo rya mbere ndayumvise gusa ndaryoheye cyane kayivuze live ndimwo ndabibona narabaye tushe cyane numvise iyo example umunsi ndayumva ubwa mbere eske ikibazo canje cari iki bivanye n'izo consequences za impurité yaduha akarore ko ari ibintu ivyo dukora vyandikwa mu isi y'imwe par exemple haduha abasore usanga aja gupropose umuntu akamubwira ko uyo mupfira naho c'est faux eske ivyo bintu biroroshe gusabira imbabazi ku buryo bitazogira consequence kuri wewe kuko yatubwiye ko bidashigize consequence kuri wewe bishoboye no kwafecta uruvyaro rwawe ugaca usanga abana barimwo barazira ivyo wewe wakoze eske biroroshe gusabira imbabazi canke birakunda gusabira imbabazi murakoze ibyo bibazo birakomeye cyane okay twabironse Yesu ashimwe murakoze muriko mutubwira amajambo aryoshe cyane ariko ndashaka kubaza ikintu kimwe ntimwatubwiye apropos y'abana kuko murafise abana mbega bishitse umugabo arakijijwe umugore arakijijwe iyo bishitse umwana canke abana ntimuhurize kuri decision y'umwe bigenda gute ko twese dukijijwe twatahuye umuntu ahuye okay bagitahuye bantahuye ego ndiko ndabaza urumva ndiko mvugira abantu bakuze abafise abana bakuze bishitse twese turakijijwe ntiduhuze kuri decision y'umwana kuko umwana nawe arafise amabanga yiwe bishitse twe nawe ntiduhuze kuri decision y'umwana akunze canke iyo ariyo yose nshaka kuvuga dufate decision y'umwana kumbura umwana swati yitwara nabi canke nawe ari karekera amadroit yiwe nk'abakijijwe tuca tubigenza gute murakoze cyane bagacumvikana none duhava turaranga twakira uwanyuma Yesu ashimwe yego amen je ndubatse ariko ikibazo nashaka kubaza mbega nk'abakijijwe biremewe copinage ni ikibazo nkunda guhura naco ugasanga uhuye n'umuntu ushaka kumuha umuco quelconque biremewe yuko ubukijijwe ukaba ufise umuntu vyitwa ko mukundana ariko bidafise iyo bija biri sure nashaka mu kiduhe ku muco murakoze okay cyumvise ugira uryohera umutima gusa telenovela je nashaka kubaza surtout abapapa bacu abari bavyeyi bacu ko bo bakijijwe mu rugo keshi umugabo n'umugore iyo bagize ico bapfa abagabo barafite ukuntu badasaba imbabazi haya nawe urahote agateka kabagabo peut-être yibonera mu maakte bakora ko barakoresheje ko bagize ikosa nagiye numve nk'impanuro mwobaha abo bapapa batarakizwa nizeye ko mwe mu bikora bavyerekana mu bikorwa yabandanya nagiye numve ko urumva gushavura birabaho none nka mwebwe musanzwe mwarejejwe birashika mugashavura bikamara nko bavanga mu gihe mwumva washavuye isaha si byiza ko bwo kwira ugishavuye none nka mwebwe mwo impanuro zihe abandi bapapa banomvuga batarakizwa bwije nawe ushavuye mu ijoro tujye kururiya wanyuma haleluya amen bishitse imana ikavuga ku muhungu n'umukobwa hama umuhungu agaca agira mariage agaheba wa mukobwa haleluya amen vyogenda gute kuri wa mukobwa yahebwe
Haleluya. Zana iyo mikro. Imana ishimwe. Amen. Nashaka kuba turi ku bintu byo kugarda kugororoka. Nashaka mutubwire mugire ico muvuze ku bavyeyi cyangwa abantu bubakanye. Murabona isi tugezemo no munsi nk'abantu bakijijwe ibintu umugabo bamaze kuvyara nk'abana basumana nk'imbere y'abana ugasanga nko muhira bashobora kwambara ibintu impuzu kubera ko ugasanga hari abantu hari ahantu ugenda ugasanga abantu barakijwe mu ukabona ngene bambaye cyangwa ibintu bashobora kuba bagira nk'imbere y'abana ico kintu ashaka mu gico mukivuze ko wese wajagira. Ikibazo nibaza ko hari ikintu abavyeyi bashobora gukora kigatuma abana badashobora kugarda cyangwa gupreserva pureté yabo. Nibaza ko ari uko. Yes. Ibibazo byanditswe. Aniera, ndaguherera ubisome kugira ngo bace batangura kuvyishura twihuta cyane. Ikibazo cya mbere kivuga ngo intambara z'umwihariko abantu bari mu rugendo rwo kubakana ndetse n'abubakanye bakunze guhura nazo. Yabajije kandi ngo inyifato z'umwihariko kw'aba bantu kugira ba préserver la pureté. Jengerageje kumumva evangeliste yashatse kuvuga ivyerekeye ukugeragezwa mu buryo n'umubiri. Nivyo au niveau sexuel nimba natahuye neza. Intambamye umuntu ari mu rugendo atarubaka ziri particulier par rapport à la pureté. Intambara z'umwihariko zibatera novuga ngo intambara ziri ubwoko bubiri. Hari intambara zijanye n'umubiri. Abasore baba bashushe ni imyaka baba barimo canka abakobwa ni intambara zijanye nyene no kwirinda mu buryo bw'umubiri no kuzigama ivyumviro ukabikura ku vyumviro vy'ubushakanyi ukabigumiza kuri Kristo. Abigeme n'abasore benshi nivyo bibazo bagira kandi ivyo bibazo rero bikunda kuba bijanye igituma nukubera ivyo baraba nivyo bumviriza. Ivyo baraba ndashaka kuvuga cyane les réseaux sociaux, ndashaka kuvuga televiziyo. Nico gituma ijambo ry'Imana tubwira ngo twirinde ivyo turaba ivyo twumviriza. Uri umusore cyangwa umwigeme ukamara umwanya munini kuri televiziyo cyangwa ku ma réseaux sociaux. Igihe televiziyo y'amafilm uraba ugiye kuryama arakuzura. Ubona amasene wanyuraba. Ubona igicapo cy'umugabo ari umukobwa abona igicapo cy'umugabo ideal, umuhungu abona igicapo cy'umwigeme ideal. Ntibireka kugaruka bivana n'umwanya ubiha. Rero novuga ngo ico ni ikintu gikomeye cyane aba jeune bahura naco. Mbere n'abagabo ndeke kuvuga aba jeune gusa n'umugabo ari ngaha umwanya umara kuri televiziyo uraba amafilme birakwafekta wabishaka utabishaka bifatira umwanya munini birakwafekta. Amafilme ari mu kintu Satani akoresha cyane kugira ngo ahumanye abantu b'Imana kugira ngo bafate bijya babona ingeso bahumane muri rusange ingarutse kuri iteme. Rero uri umujene irinde gushira umwanya wawe ku ma réseaux sociaux no kuri televiziyo kuko vyakunda birakugerageza benshi ugasanga rero bace baja mu ngeso mbi ari warasanzwe ari ahungabanye mu adakomeye cyane nkuko yari karabivuga umushinga nayo wanje ati narahantu numva aciye aja muri ivyo aca asanga yaguye mu caha. Irinde rero gushira umukuraba vya bintu byo kujana mu caha. Iki cha televiziyo ndakivuga cyane naho buri umupapa petete hari abantu ngaha benshi nkemu yaramaze kubwira ati gabanya umwanya uraba amafilm arisha abantu benshi arisha abantu kwinjira no mu mihamagaro yabo umwanya 2 heures 3 heures tous les jours nimbura abafilme tous les jours ubona umwanya munini cyane mu buzima bwawe wokoresha ikindi kintu cy'agaciro. Ndazi ko hari benshi mwemu yarabamaze kubibuza. Ndibuka je nkiri umujene ntaragira mariage nararaba ubu bwo bita telenovela. Ndazi ko ngahari sinzi nuko bukiba buracabaho d'abord hari abajene benshi ngani baza kwabura Marima. Rero ni kimwe mu bintu nukuri ni kimwe mu bintu biriko birahumanya ugwaruka ukabishira ku mutima haragerigi ugasanga nabishize ku mutima bwezeho bisho ugatangura ubona umenga ntaco nzoca ndabihagarika ako ka ntaco mugongera kunda kuvuga ngo ka ntaco ako ka ntaco ugasanga uraravye zibiri zitatu rageze ku masera ngahe 10 nangahe vyaragere gihe bikanyuzura muri jeyo kumva vyanyuzuye kandi uko bikuzura tu deviens impur automatiquement. Ni ugiye gusenga urumva kuremerewe urumva kutemye imbere y'Imana.
kugira nifatire ingingo yo kubiheba naca mpengira hahandi bishushe murabibona ababiravye hamwe bishushe nkaca mvuga ngo ndabihagaritse numva umenga ndikevye numva umenga ndikase kuko haba ari ahantu hageze nyene ibintu bishushe biriko bija kurangira uja uvuga ngo ngoma ndabe ngene bihera ico rero caramfashije kugera handi avuga umviriza urababara uwongera ubabare ndabihagaritse nico gihano nifatiye kugira sinzosubire kubiraba byavuye bifasha ndabiheba complètement sinibuka nuko ivyo bintu bibaho rero iyo ni defi ikomeye cyane ivyo muraba abajene ikindi defi ni yerekeye choix du conjoint le choix abahungu kenshi ngo bagendeshwa n'ivyo babona abakobwa si ivyo babona n'ivyo bumva mugango abahungu bari plus visuel que ivyo ibinjira mu musha wabo bumva rero nuguhitamwo nivyo usanga bibagora particulièrement ikindi gisanga amadefi nyene ni bivyerekeye uburyo aho babageze akifuza kurongora gasanga uburyo nta bufise ndiko mvuga muri rusangi mugabo lo choix irabagora mugabo vyose ugize uhanuje nk'emuyero ukizigira imana sivyo ukamenya yuko atari mukuraba hirya no hino ariko ukarondera inyishu muri wewe niho hari imana muri wewe niho hari amashwa niho hari ubuzima rondera muri wewe ikibereye mu gihe gikwiye mpemuyero azokugurura amaso ubone azocinzira azobahuza azokreya ama circonstances mugabo ugerageje kwigwanira usanga uhungabanye cyane nico novuga muri rusangi niyo madefi mbona bahura nayo y'abahungu cyangwa abakobwa ugasanga umuhungu wabona umenga vyari kuba umenga biroroshe umuravye mu buryo bw'impwema hageze ukavuga ati none wewe mugabo ugasanga arakubititse kwerera ahungabanye ntavuga ati no ifoko sindiko ndabona umuntu canke barampeba canke simbona ugasanga ni kibazo kinini kuri we ariko izera imana bamwe ijambo ry'Imana no shira umutima kukwiyubaka mu buryo imana ntizobura kuguhitiramo amen amen urakoze cyane reka tugendere tubwire ko ku kibazo cya kabiri cyangwa reka nk'uko twatanguye badamu ngo ladies first umuapotre ashobora kwishura ikibazo cya pasteur Kanyange nibaza ko nahavuga ngo en tant que yacumbise reka akibaze ni giki ngo abavyeyi bakijijwe mugabo ugasanga abana bafise amashwa yabo n'uburyo bashaka kubaho hama ntibabihurize nk'abantu bakijijwe bo bigenza gute mu mwanya muto nk'iminota 2 sinze ko bishobora iminota 2 reka imisegonda 30 nunganire evangeliste hariho yavuze ku byo kuraba ariko kandi hari ikindi kintu gituma iyo pureté intambamye kuri iyo pureté hari ikintu c'abagenzi ni ikintu gikomeye cyane abo mu marana umwanya hari ijambo ry'Imana rivuga mu Bikorinto ba mbere 15 ku murongo wa 33 havuga ngo ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza uko ubishaka utabishaka iyo ubanye n'ababi bitegerezwa konona ingeso zawe mbega abo mwicarana bavuga ibiki iyo kenshi wicarana n'abantu baguma bavuga abo bakundana amakopinage abo baryamanye birakuzura muri wewe nico gituma ukwiye guhunga je ndabizi cyane nuko ndabigiye mwarankubita pasteur mugarambabarira ndabizi cyane hari ikintu canshikiye apotre ni wakizi na mukuru wanje umunsi umutwe twakoze dukijijwe mugo umunsi umwe twicaranye n'abagenzi banje bose bariko baravuga wewe uramaze kunywa supermatch wewe uramaze kunywa intore ngo yes ngo niryoshe bikini bose bafise ico bariko baravuga kamatabi nicaye numva ndumubono kandi vya vrai numva umenga nta nijambo mfise nimutwenge basha n'ibintu bikomeye kandi muvyumvirize cyane nibaza ko hari umuntu biza gufasha juste kwicarana nabo ukumva inyene ko barabivuga bunganiranira wumva umenga uri umubono wumva umenga uri wa ruguru mbese niyo kimanuka candata cadura n'umwana twabana ico gihe umenga supermatch yagugwa 30 cadambwira urashaka kumpa 50 francs arayama candagita ku botike urashaka kumpa supermatch umva nta kibazo nari mfise
navuga ati aca yibaza barantumye naho bazi ko dukijijwe ca ndayitora ndaramibara baratabona n'umwe hari ndatsa ndaja ko ndanywa vyari birura Imana ishimwe ko naguye ku bintu bibishe birura kuko vyari kuntwara muga kameme nanje bukeye nari nzi ico nshika mvuga mu bagenzi banje ndibuka ko nakubise ipafu ya super match hariho ikimodoka gipfuye kwibarabara hariyo umuntu ararayo ntabizi bukeye sharaduka nguwe narakubonye ngo ejo ariko uranywa itabi umva niho twari tukivyuka mu gatondo ndamubwira jewe ngwego ngo narakubonye aratwenze ko arabizi ndamubwira noya nta hantu usanga wabonye wari yambaye izi mpuzu ni mukuru wa jewe yarazambaye ejo muga naramaramaye ndavuga mana nukuri umbabarire sinzosubira nashatse kwigira uwahatari none ndabira ndandagaye mwibarabara ko ndi umukobwa anywa itabi yiga mu 9 rero abagenzi babi bonona ingeso nziza mu muntu nimba ubafise fata decision nimba atabandi ufise senga Imana iguha abagenzi bo mu mafaya point iguha abagenzi musengana bavuga ibintu vyubaka amen ibintu bigukuza tugiye ku kibazo ca Pasteur Kanyange yabajije umuvyeyi n'umwana iyo hagize ikintu batumvikana ko kandi bose barakijijwe kuko umwana arashobora kubwira ati ni Imana yabimbwiye ujya ni wo wanje dufashe akarorero kuri shwa Pasteur nawe kumva ati uwo muntu sindamwumva nukuri twaragiriwe amahigwe yo kubona twaramenye umwami Yesu twaragiriwe amahigwe yo kubona twarahawe ubushobozi bwo kugara ikintu twugaye ngaha mu isi kikugagwa n'ikintu tuguruye kikugurugwa jewe ndazi ndabashinga intaye gato muri dote yanje umuvyeyi wanje yari yagiye muri dote yarafise ama couleur yari yabonye ya decor agacaza kuyanyempoza nanje ndashaka namubwira mama kameme dote ni wanje nitwe dutora impuzu twambara nawe akavuga ati no naragiye nanje ni dote yiwanje bazoba baje mu rugo rwanje nanje ndafise ama couleur nshaka uwo mwanya nyene nza numva nkwemera numva ko ari intambara ishaka kuza kugutuma mucanamwo n'umuvyeyi ikintu nakoze naciye nibuka ubushobozi dufise ca ndagenda mu cumba ndavuga mana je singwana n'umuvyeyi wanje nta muvumo ni kwegera mugabo ivyo twatoye kwambara nivyo tuzokwambara ndafasha ama couleur du jour ajanye n'impuzu zacu abari yaja mu vyiyumviro vya mama abari yo nzosanga nta bintu vyinshi nasenze nta bintu nizeye Imana ndibuka twaje na Melissa Belle-Sœur buca dotiba ntaza ama couleur kandi nanje mfise impuzu nateguye Imana ishimwe nasanze hariho concordance hama ku muvyeyi nawe iyo umwana akuzaniye umuntu adashaka niko akundi nyene uragenda ukamushwimura mu buryo bw'imwemu aragenda agaruka kubwira ati mama vya bintu nasanze bitabandanya ugati ujya muntu mana siwe nshaka ku mwana wanje ndamwirukanye mu izina rya simakuri ndurashwana n'umwana sishaka sinkeneye simakuri ndurashwana n'umwana simakuri ndurashwana n'umuvyeyi ni rya jambo nababwira duhereye kati amahoro yarondere ahari uyakurikire amahoro ari hehe mu gusambura utarinda uramureka ati ni wowe wahisemo umwana ugaca ugenda mu cumba kugara ndamwase mu izina rya Yesu Mungu sitaki ivyo basigara barapfa wowe uza wumva ati nasanze bitapasa mugabo ndazi neza ubushobozi bw'amasengesho nuko ikintu cugagwa canke kikugurugwa biciye mu kanwa kacu nk'abana b'Imana Imana ibahezagire mwisi mwe mu baca bandika ati sitaki aca agenda yego rero tunyarutse reka ibibazo ndabidirije kwa apotre ari nka bitatu avyishuriye rimwe icyambere biremewe gupapura umuntu wundi wakunze umuntu w'abandi eske biremewe kweri kugira agapapu kameze uko icya kabiri iyo ugiye abajije ngo iyo bishitse Imana ikavuga ku muhungu n'umukobwa hama umuhungu agaca aheba wa mukobwa akagira iyindi mariage byogenda gute deception totale byoca bigenda gute
hari inyishu y'ibyo bintu. Hama icya gatatu agira ko mbega copinage iremewe nk'umuntu akijijwe. Ego murakoze. Mpereye kuri icyo cya mbere, mbega biremerewe ko propose umuntu wamaze gupropose canke uwo wakunze asanzwe ari mu rukundo n'undi muntu, turiko turavuga muri context y'abantu bakijijwe. Ubwa mbere na mbere no kumviriza mpwemu yera. Je ndakunze kubwira surtout aba jeune kuko nanje nivyo byamfashije. Umutima w'umuntu urashobora kwibesha, kandi ngo umutima w'umuntu hari imigabo n'imigambi myinshi, ariko inama y'uhoraho niyo yonyene izorama. Amen. Amen. Icambere ndabona kubanza kumviriza mpwemu yera. Ugiye ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo babinyakurisha ubuhizi, ndagiye urumva mugaca muja muri competition. Kubwande sinumva ko umuntu ababikoze mu buryo burimo ubwenge cyangwa mu buryo buri sage. Banza ubaze mpwemu yera, nimba mpwemu yera akwemereye kuja guseka aho basetse. Ico nashaka kubwira nuko nimba by'ukuri ugorokeye Imana, nimba by'ukuri ari wo mugambi w'Imana, ntibiheza ngo bibandanye, aragaruka kuri wewe. Cyangwa ugasanga cyo kimwe harabaja gupapura bikanga kuba papura kuko umuntu yarashitse, ariko toujours tugaruka handi nyene Imana iko kubwira iki, mpwemu yera areka kurongora iki. Ico nico numva bwa mbere na mbere no babwira, kuko mwivyibuke ko twaraguzwe, ntitwigenga, ntitwigaba, turafise umuboss yitwa mpwemu yera, turafise umupatro yitwa mpwemu yera. Uwo ni watubwira ico dukora, ico azoba kubwiye aba arico uzocukora. Ico nibaza ko cumvikana. Icya kabiri, umuhungu n'umukobwa Imana yari yabavuze ko, hanyuma umuhungu acagenda ahandi, none umukobwa yoca vyifata mu gute? D'abord tumanze tudefinise neza ivyo tukunze kwita ngo Imana yavuze, kuko umuntu wese akubwiye ngo Imana yambwiye, si bose baba babwiwe n'Imana. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ko tutakwiriye kwanka ubuhanuzi, mugabo tubusuzume. Ikizokwereka ko ubuhanuzi ari ubw'ukuri, suko ushobora kubwemera nuko ubuha umwanya. Nimba by'ukuri ari Imana yavuze ko ari mwebwe babiri, hama ntibigenze gutyo, je kubwanje si Imana yari yavuze, n'umuntu yakubesha. Kuko icyo Imana ivuze nigishake gice mu nda y'urufi nka Yona. Kabashatarabasete komea shikana dugiraho nyene. Imana yavuze, ijambo ry'Imana ritubwira gute mu gitabo ca Yeremiya? Ndi nyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ari Imana vy'ukuri yavuze. Hari abantu benshi bagize ama deception ngo yakoze vy'Imana itamubwiye, n'abandi baje kugira ama mariage kubera ubuhanuzi. Ndakunze kubabwira ntukarongora umuntu kubera ubuhanuzi, kuko abagize ama mariage kubera ubuhanuzi kuri jewe barutwa n'abagize mariage kubera urukundo. Ubuhanuzi bwa mbere n'urukundo, mugabo urukundo rugenda rukagaruka. Urukundo wowe wangaja gusa ntiruce rugaruka kuri wewe, ubwo nago subira hariya ubaze Imana, kuko ari abantu ngo Imana yarambwiye ibi na biriya, niwe wangaje urukundo. Mugabo nkunze kubabwira nimba vy'ukuri ari Imana ibirimo, ubwo rukundo rugiye ruzogaruka kuri wewe. Ifo ko haba harimo iyo reciprocité, gukunda umuntu ukunda, umva nyene urya nawe azogukunda, kuko gukunda utagukunda bisa nk'imvura igwa mu mufurege no mwishamba. Sorry indirimbo Michel Evangeliste siraho instrumental. Iki rero abana b'Imana bacumve, umuntu akagenda n'abagenda baka ndaza bo nafashije, akaza kambira ngo umuhungu yambwiye ngo ni ntavyemera ngo ngiye gupfa, ngo Imana igiye kwica mama, ngo ngiye kugira accident, abagateroriza abantu mw'abakobwa, abo n'abateroriste. Muvuga ati sawa biraba, apana kuba bajaniranya. Rindira wumve ko uyo muntu nawe umukunze, ntuvuga gusa ngo urumva ko ari Imana ivuze. Nimba ni vyinshi vyitwa Imana ngaha muri inose, niko ijambo ry'Imana ivuga, ivyitwa Imana ni vyinshi. Aha rero novuga dusurinye neza kino kintu kuvyo mugenda mwita ngo ni Imana yavuze. Imana yavuze ntizobwira wewe gusa, izobwira n'urya wundi, kuko Imana ntikunda wewe, nturi kinege kandi nturi umuhererezi. Imana ibakunda mwese.
si onkle wawe nimba imana ibakunda mwese wewe nivyo urabona ivyo ushaka mugabo nawe abwirizwa kuronka ivyo ashaka nawe imana nimba atari kayibona izomuha umwanya agenda atawuye cyo gutuma dufise naheze abantu benshi vuga ati kare sinamukunda kare ntavyo numva mugabo uko igihe cagiye kirahera niko nagenda abona ukungena ari umuntu mwiza niko nagenda abona ukungena ari umuntu adasanzwe sanga namukunze abo ukamukunda birenze uko agukunda. Yes. Rero ivyo vyitwa ko ari imana yavuze icanyuma copinage nta copinage imana yemera. Copinage ni kuvuga iki? Ofete muri ko murageragezanya muri ko muriryohera mugabe ijambo litubwira iki? Icatumwe apfira bose kwarubwira ngo abariho babe batacinezereza ariko banezeza ubapfiriye akabazukira. Wowe uriko uragerageza kunezereza umubiri mugabo nta engagement ihari. Si ibintu uvuga ngo novuga birageze birahiye kugira ngo bishobora kuvamo umugambi ukomeye. Copinage ni hamwe abantu bakorera ivya ni handi abantu batangura kuja muri vya ndaba jeune bose bashaka gusomana kugirana uravyumva nyene gukarisanya bagashika meme no mu busambanyi munyo bikava bikanapfa. Shaka mbira ikintu kimwe abantu muri ko muranyumva. Hari ni true story. Umuhungu yaragize copinage n'umukobwa. Mugabo kandi uko bamaze umwanya yumva umengo yo mutwara. Ariko kubera ko yumva nyene copinage nta muhemu yera abarimo ni mibiri juste birikira barongora. Bahava bararyamana. Baje kuryamana umuhungu acaramubwira ngo none kube nimba uvyemereye jewe nikimbwira yuko utazovyemerera abandi. Acaramuheba karabaye. Umuhungu cyo kimwe n'abakobwa hari umukobwa sumwe si babiri nkora nakira harabigeze kuza akambira ati umuhungu dukundana yambwiye ko ntemeye ko turyamana atazontwara. Bamwe ati none nandi nashaka mariage tumaze imyaka myinshi nariteguye mu muryango barabizi none ndabigire gute? Bakaba kuri iyo pressure ariko muvyumve neza ko iyo pressure ni satani ariko arondera kungena kwamfonza. Uyo muntu akobrija kubanza ko mubanza kuryamana kugira ngo agutware uyo numwe atazokwigera aguha amahoro n'umunezero no mu rugo. Kuko uyo muntu ofete agukunda nkuko akunda inkoko, agukunda nkuko akunda ifi, agukunda nkuko akunda pizza, agukunda nkuko akunda melange, agukunda nkuko akunda intete. Vyose n'urukundo. Vyose n'urukundo. Mugabe inkoko iyo mvuze ko ndayikunda mbega mbashaka kuyitunga cyangwa mbashaka kuyirya? Intete mvuze ngo ndazikunda mbashaka kuziraba gusa cyangwa mbashaka kuzirya? Ubwo n'urukundo rumeze gutyo. Ubwo n'urukundo gwisi. Uyo muntu uramuheba Imana izobona ko kigo rugize kubwo gupreserve kwera kwiwawe izoguhuzo kubaha akubaha. Amen. Umuntu akwexija sex imbere ya mariage n'umuntu atakubasha. N'umuntu yagukengereye. Kandi umenye ko nawe ni waseda nuko weme yuko ukengegwa ntikizobuza ko no mu rugo nibizokurikira bazokwamara ko baragukengera. Hamiki nikikubwira yuko neza kuryamana na wewe azotena sa promesse azogutwara. Mbega yemeza kuryamana na wewe mu nyuma yaho agacuca agenda agatwara uyundi ntuzosigarana ibikomere mu mutima. Peshe batakaje ama virginité gutyo. Rinda pureté yawe. Rero copinage ma sœur copinage ntiva ku Mana. Oya. Copinage fait n'urugendo rutagira destination. Mugabo fiançailles n'urugendo quand même rufise aho rushaka gushika. Hamikindi nimba ari fiançailles uyo muntu nazi wanyu. Uyo muntu agoma ashaka kumunanira munsi yitara igipoto cha abana bamenye itara shaguma shaka ko muhurira gusa ahandi hantu mukanjiya. Uyo muntu nawe nyera ari suspect nimba vyukuri biri mukuri icambere nakujane ku murongozi wawe nakwemange akujane mu muryango bibintu biri mu muco apana ko bibintu nyene uravyumva nyene bidashobotse. Nico nshobora kuvuga kuri ivyo Imana ibahezagira. Amen amen amen. Hariho kimwe kijanye n'ivyo yari wavuze yabajije cerekeye mbega ya pardon zambabazi birakunda yuko ijya situation iba restaurée. Nashaka mbwire ubajije ikibazo
si kuba dakijijwe gusa badasaba imbabazi. Nibaza ko bisanzwe biri muri nature y'icitwa umugabo. Mugabo haraba Imana igirira ubuntu bivaye no kunyene bagiye baregwa. Ni navyiza ahaca mbwira abafise ingo, umwana wawe aba umuhungu aba umukobwa, indero iva hasi, indero iva kuziko. Fata umwanya tubatoze ibijyanye n'amavaleur yo mu bwami bw'Imana. Woshobora kwibaza ngo ntavyumva. Umwana wacu Zion afite imyaka 7 byentege kwiza imyaka 8. Mugabo mu minsi iheze yaragiye muri biro, uraza kugira nimba ngize wumva hari gensanga ko ni inkuru banteye, hari gensanga ndayiteye kutariko uraca unkosora. Yaragiye ari yugarana nkuko akunze kubona yabajewe nja muri biro gusenga, madame akagenda muri biro agasenga, nawe aragenda acarabwira mama wiwe ati mama barakunda kuganira cyane. Aramubwira ati nariko ndasenga, ati none kusengera iki? Ati nariko ndasaba Yesu sisure kugira amabetize, sisure kukubabaza. Ati kuko ndi umwana bababaza nukuri Yesu shaka gusura kugira amabetize, nariko ndasaba Yesu amfashe kudasubira kugira iki kubababaza. N'umwana w'imyaka 7 mugabo arabizi neza ko niya tubabaje biratubabaza kuko twarabimubwiye. Kandi ko urakoze. Asaravuga kandi ko igituma yariko ko yamaze no kubera ibintu byari bikuzuye gose wagiye kubisaba Imana ati nibaza kari ibyo bibabujije mbo kuranda vuge mu mvugo mushobora kumva avuga ngo nibaza kari ibyo bibabujije ko turonka inzu yacu. Donc mani majama mabetize yiwe atubuje kwakira umugisha w'inzu. Yakuze mu byo bw'imwemu. Uravyumva? Mu nyuma yaho tinone vyagenze gute arumva nyene atatangura kuduprofetiza ko nivyashika nzobabwira ko yavugishijwe iby'ukuri. Yaratubwiye ingene yasenze abwira iminsi iyo nzu tuzoba twayironse, urumva n'igihe tuzoba twayubatse n'igihe tuzoba twayinjiye. Kandi abivuze mbo mu bwenge bw'umuntu umajora tega umengo harimo logique kuko si ibintu byapfuye kuza gukeye mu kwizera twaravyakiriye. Amen. Ariko ushatse kuvuga iki abana tubabwire bakiri bato. Uyo mwana arinda akura akaba umugabo adashobora gusaba imbabazi nuko aho yakuriye iki naco ndakivuge abapsikologe bari ngaho bashaka kuca mumufasha. Umwana yigishwa akiri muto, yigishwa n'ivyo abona. Acanza kuri kibazo Evangelist nawe yabajije. Nimba umwana abona ingene papa na mama babanye bijya n'ibyo azoroproduiza. Kuko hari abana babona ba papa wabo bakubita ba mama wabo nawe agashika mu rugo akabikora uko nyene akumva ko nivyo yabonye ati muhira je nakuze mbona papa atikura mama n'umugore yagize burya nivyo bikwiriye n'ukumutikura recto versa makovu. Nivyo yabonye. Umwana mubwire hama kandi umwana bimwereke. Abana bacu bari conscient ibisi ibintu byo kwitera amashugwe barabizi neza. Imbere ko tuzi no umunsi ahindwa dusindikare dushanga umunsi twari tugi hari umunsi no hari ejo ego hari ejo nari ngiye kwigisha ese muri ville hanyuma agahererezi kari kicaye mu ibaraza cyamwe nari ngiye ntasezeye umusheri wanje mvuga ko kana kamo. Hanyuma uwakabiri acavuga ati oyaye papa umusheri wawe si amo, umusheri wawe ni mama turabizi. Urumvira fo rero ko navyo nyene ndefinisa umusheri atanguzwa na se majuscule. Uravyo umwana ifo kutibatoza bakiri batoye. Nibaza ko nico kibazo uzakugira tumaze no gukura. Abana abavyeyi ntibigira baganira n'abana babo. Niyo bagiye kubaka iyumvire umuvyeyi imbere yuko umwana we aja kubaka amwicaritse akamubwira ati mwana umugore ntihagisho mutumvikanye n'umuhungu akamubwira ngo akaba ari wewe uri mu ikosa sinzi ibyo wakuze wumva canke ubona mugabo mwana umenye neza ko ikizokubakira urugo ari ukuca bugufi mu rugo rwawe ugasaba imbabazi nimba wagize amakosa n'igihe utayagize mukamutera ko muravyumvikana. Imbabazi ntizisaba uwacumuye, imbabazi zisaba uwatahuye ubushobozi nibanga ry'imbabazi. Amen. Amen. Hari igihe umuntu asaba imbabazi
byari igihe muhanda musaba imbabazi kanzi neza ko ataco nakoze yabifashe kutariko mugabo uko iminsi yera ishavu ryaheze canke urumva ikirere ciza cyamaze kuza mu nyuma nabo nyene bikaza kuca tukabigarukako akambwira ati bwabundi erega nivyo ivyo mbwiye nari nabitahuye ubutariko ndikuvuga ngo mani majambo si yose gusa umuntu asaba imbabazi kubera ko yacumuye hari n'igihe kugira ufashe umuparteneri wiwawe utanguza izo mbabazi kugira ngo ukanume cha kirere ukarme uravyumva ya vurugusi ihari hama inyuma yaho hamaze kuza ka gacerere ya mahoro hama mahave mu bivugana neza mugabo rero mugabo wavuze ngo tubwire abadakijijwe gusa abadakijijwe gusa n'abakijijwe uyu munsi benshi barakorera amakosa abagore babo ntibasaba imbabazi ahubwo myabuna ntibiraba gusa abadakijijwe ariko ukijijwe wewe ntivyumvikana wakijijwe ntivyumvikana ukungene ufise muhemera muri wewe ntubufise umutima uciye bugufi ntubufise umutima woroshe nk'inyama ukafise umutima wumva umengo usavye imbabazi uratsinzwe hari ikintu bavuga mu bijanye n'urubanza hako utsinda umuntu mwokumvikana hari uwonzi sino muri ko muravyumva ntiwishimira ngo watsinze mu rubanza kuko ushobora kuvuga ngo wamutsinze mugabo nawe gategura ikindi kibazo gukorera mugabo nimba habayeho uravyo mukabitunganya alamiable mukumvikana ivyo biruta kuba watsinze procès hari uwonzi yibaza ngo vyaheze undi nawe arakabikati naco vyitwa kuntsinze umunsi umwe aramutegera amukubita ikintu mu kanwa kumunwa amenyagwa hasi aravuga ati warantsinze ariko misozo kama wibuka iryo harama nanje ndaguhaye sindiko muri ko muranyi sibijanye no gutsindana nibijanye no kwama ivyamwa vyamhemu mu buzima bwacu rero imbabazi umugabo ukijwe wewe atihuta gusaba imbabazi ndakekeranya kashobora no kuba yuzuye muhemu yera kuko muhemu yera akunda amahoro hama nimba uri kurabona umugenzi wawe ari karababara icambere muhemu w'Imana nawe azokubuza amahoro hakuri ati kubera iki uri kurayifata ibisanzwe uvuga kukunda ababaye mugabo ukabifata nk'ibisanzwe nuko ubona umuntu bari ko baragira nabi ukarengana ntugire impuwe ntugire imbabazi ufite nico bisobanuye rero abagabo abakijijwe n'abadakijijwe gusaba imbabazi nico kibereye biri mu vyubaka urugo guca bugufi hama mukandi mukaganira ivy'ubugabo ivy'ibiki ivyo ntibikenewe mu rugo si mu ntambara mu rugo ni mwitongo rya Edeni nivyo muze kubwira abantu ntitwemere kuba basirikare mu ngo zacu allo nivyo mu buzima bw'Kristo urabaho uri kurahangana n'abasi wa b'umusirikare mugabo ntube umusirikare ntube generale ku mugore wawe ube lova mu rugo Imana ishimwe cyane sinzi ko biriko birumvikana batandre badu mu rugo si gisirikare wagoro yashati wayigoroye nabi mama naka ivyo kujya ko bitaryoshe ingo tuvugane muri restaurant ingingo ngenderwako tuza kugenderako nizi no si gisirikare birabishe Imana ishimwe cyane amen birabishe cyane hanze b'umusirikare mugabo mu rugo n'ubumukunzi mwiza akundana ibihe byose yes worosha umutima yego reka kibazo ca nyuma hariho uwo tutishuye umwe yabaza nashaka kuvuga ego yari yabajije ati none ijyaka yujya mudamu mama we yaramuvumye hama bigenda biramukurikirana rero nk'abantu bakijijwe ko ngo tuzi yuko ivyahise iyo umuntu akijijwe byakera babiheze ivyo niwo vyongeye kumenya oya ni ikibazo si ikibazo babajije na mikro nico banditse nico bashaka twishuri yari yabajije ego hari uwundi hari twibutse ico yari yapakse n'ivyo kuri ico mugabo yavuze ati est-ce birashobora kuba restauré muri ryaka bo bigenza gute kugira ngo bishobore kuba restauré uwo muvumo ntumukurikirana mbo ubwa mbere na mbere ahubwo yavuze ku bahungu babwiye abakobwa hanyuma ntibabigire mbega bizogenda gute umuntu yogira gute tujuni ikinyetso turiko turavuga nimba uzi neza ko ari umuntu yababaye kubera wewe nugenda umwegere iyo umuntu yihanye ararepara Zakayo yihanye yarasubije ivyo yari yatwaye
umuntu wari wamusezeraniye ibi na biriya mu nyuma ntiwabikoze subirayo umubwire ngo umbabarire naribeshe narakubeshe mbabarira nubwo bati je sinzokubabarira Imana yo yabonye ko wasavye imbabazi ariko ntucumva umengo ntaco bivuze je nzokwisengera ibi nivyo Imana yari yaranditse ibiki oya wibuke ko ari umuntu wababaje kandi burya vy'ukuri igihe cyose Imana iri kuri kote y'umuntu ari karababazwa ijambo ry'Imana tubwira muri Zaburi ya 12:5 ngo kubwo kwitsa umutima k'umukene kubwo kunyagwa k'umugogo ubunyene ndahagurutse ndashira uwo bahahaza ahatagira inkomanzi niko ngo muyandi majambo wawundi ariko araba novuga vulnerable wawundi ariko araba faible wawundi ariko aragirirwa nabi urya muntu Imana iri kuri kote yiwe rero nitugire uwo mutima ubwambe na mbere bwo gushaka kubaka abo twasambuye ivyo nawe bizogutuma ivyawe nawe Satani atazoza kubisambura nkuko nawe wasambuye ivy'abandi Yesu yavuze ngo uwicisha inkota zo kwicishwa inkota nivuga ngo nabo nimba abantu babicishije ububeshi nabo zo kwicisha ububeshi genda urepare bishoboka nimba uwo muntu adahari canke sinzi ariko ri waba takundi kunusha kumuronka jimbere y'Imana ugati Imana hari ivyo nari narasezeranye hari ivyo nari naremeye ariko ntivyakunze umenetse umutima wawe usaba imbabazi Imana ati nahari mwami Imana umuhe kumbabarira Imana izokumva kandi ibintu bizogenda neza uzoba wejeje ibara ryawe ugende ku muvuduko ushaka kose amen 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 kuri iki kibazo cyuko eswe biradukurikirana iyo umuntu akijijwe ko uvuga ko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu akijijwe abacitse cyaremwe gishasha sinzi ko mwacishuye ico oya rero evangeliste eske byo mukurikirana kandi yakijijwe bigenda gute ni giki cokogwa iyo umuntu akijijwe abacitse cyaremwe gishasha nivyo ariko abacitse cyaremwe gishasha mu mpwembo mwibuke yuko Bibiliya tubwira ko umushaha uri mu maraso ore bituriko turavuga bifata ku maraso iyo aba byose bibaye bishasha bisha bizimangana izi nyandiko tuvuga za basokuruza zidukurikira ntabwo zodukurikiye mugabo ziradukurikira ko zifatanye n'amaraso yacu amaraso nayo twayakuye kuri basokuru rero ukijijwe gusa ego ni byiza wakijijwe impwemu yawe yakijijwe kandi uja mu yijuru mu gihe wopfa mugabo mucerekeye ibyo wakoze kera utegerezwa kubibohoka ko cyane kubibohogwa ko ukavavanura navyo mu buryo bw'umwihariko apana kuvuga ngo nkijijwe biragiye kuko yaba dukijijwe bica bigenda none yanyatsi ko yahagumye imwe yari mu biganza bya Mutama ko yahagumye bwa busambanyi kera kwa gukandamizwa n'ivyumviro bibi sokuru yabamwo papa yabamwo kuki nanje ndabibamo kandi nkijijwe naratuye narakiri umwami Yesu umwami kuki ndabibamo ndi yamarasa ariko arahamagara avuga ariko nagira mvuga iki kintu mu bisanzwe nahavuga ni kinyoma Satani abashaka gukoresha kuko Satani we warazi mu bisanzwe yuko Yohana 1:12 abamukiri bose bahaye ubasha gucika abana b'Imana ngo niyo batavyawe n'umugabo cyane no kwifuza ko mubi bavyawe n'Imana Satani arabizi yuko wavyawe n'Imana mugabo azana ya dossier ya kera kugira ngo agerageze arabe kuyemera nawe uvuge ngo nyokuru yishwe na cancer shakani na mama iyo cancer yamedukurikirana ucemereye kica kwa candikwa gushasha kigaca nawe kigufata mugabo rero wewe uhagarara hehe muri uko gusaba imbabazi apotre avuze niho rero cusambura uhagaze mu maraso ya Yesu Kristo wishimbirije yuko uri mwene Mana uvuka ku Mana niko kubohoka kwawe udeklara cyangwa witandukanya n'ivya karande vya kahise mwe nimvugura bisengera ukitandukanya navyo ego bo ijambo gusengura ziko turikoresha muri byinshi tukarisuzugura kenshi dutomorere novuga gute nugucagagura alliance za kera niko kubohoka tukunze kuvuga urashobora kwegera abakozi b'Imana akagufasha canke warigishije twubu twarigishwe ngaha twaragize Imana aho turi hari imivumo ya karande canke ibicaniro reka ravuga byasambuwe igihe twari mu masengesho ariko ico nshaka ko umuntu atahura nuko ni gikorwa c'umwihari kutegereza gukora si automatique ngo nakijijwe ngo byose bice birangira byazimanganye oya hari ibitegerezwa gufatirwa umwanya nyezina wo gusamburwa kuko byarafashwe n'umwanya wo kubakwa muri kahise
amen amen ntimushobora gukoma amashi ese yakongera ndagwaye umunota umwe gusa nashaka mvuga aka kantu hariho nk'abakobwa canke abahungu usanga ibi vya karande baca bavyishimikiza ko kugira ngo baje mu bintu vy'amangetengete abantu baje kusengerwa n'abantu bose ngo je ivyo vyose niturongogwa canke iwacu imeze uko ni karande ariko iyo si excuse warakijijwe uri caremwe gishasha no kubikora mu kwizera ukamenya ko bitandukanya n'ivyo bintu ukamenya ko muri Kristo novuga ngo ivyo bintu biza bisitana muri Kristo bwiza kunesha ndabivuga kwera nzi ico ndiko ndavuga nifatiye ko mu muryango wacu yavuze ngo nyandiko hari nyandiko nk'izo ariko ntivyambuje kugira ubugeni ariko nabona ko hari ibintu bisita ariko kubwo kwizera no kugendera mu cijambo ry'Imana rivuga umugisha narawuronse rero ntagira bireguza ngo bavuge sinzorongoga cyangwa cuja mu kutizera cyangwa umurondero ugiruka inyuma y'abavugishwa ngo nukubera ngo bakubwenga iwanyu ngo hari bicanira ibi n'ibi no hari ivyo bicaniro hari kindi gicaniro cha Kristo cyashizweho kigwiza gukubita hasi ivyanka byakunda ivya mbere kuri ico nyene ndabatumirira kuja kuri YouTube kugira ngo mubone inyigisho zerekeye ibicaniro zatanzwe n'umuvye wacu muzomenya byinshi cyane twashobora kubivuga byose ngo tubirangize ariko nibaza yuko n'ikindi gihe tuzoshobora kubigarukako rero nibaza yuko atakindi kibazo twibagiye byose byishuwe haleluya ninde yashoboye gufashwa Gildas ego hari kibazo yavuze ariko nibaza ko ico tuja turangirizako ni giki abavyeyi harige ibintu abavyeyi bakora bishobora gutuma abana baba influence ugasanga ya pureté barayitakaje cyane ntibashoboye kuyigendereramo hari ikintu yavuze ati nk'akaro ugasanga ugiye nk'ahantu ugasanga abavyeyi bambaye uko ariko kose mani majambo bambaye impuzu zerekana ibihimba bimwe na bimwe bakumva ko bari muhira babwizwa kwirekura toujours tuvuge kimwe twavuga ico umwana abona muhira nico nawe azoweza akagira agakora mu buzima bwiwiwe hariho ivyo abavyeyi ivyo vyiza bashaka kureresha abana ivyo ilifo ko bavyereka abana par exemple jewe muhira shitse nteza gusoma madamu imbere y'abana umwana arambura ndiko ndamusoma kubera ko urumva nyene ndakeneye ko nawe nimba ari zayo azo yinjiye indamukanyo azosoma umugore wiwe amusoma gute iryo jambo rero ndisubira ndabibabarije kubera nije mfise miko oya benshi barafise ibibazo byinshi cyane Gildas sindagufashije nkaho none hari kibazo yabakije oya hariho sorte zibiri zo gusomana nk'ubu ntimwari kumenya ko hariho sorte zibiri zo gusomana uwo bishatse aze kungurira inkoko ninasohoka okay hariho jewe ndabidefinisa gutya hari kungene soma madamu mu ibaraza ninjiye mu nzu n'ukungene ndamusoma turi mu cumba dugiraho nyene barakuze baravyumva abana sindabereka ivyo kuko aho nimba bimeze gutya hari n'ibindi vyo mu cumba navyo wohava babona kandi badakwiriye kuyibona ntibakwiriye kuyibona ni kuvuga ngo muyandi majambo umwana uramugire hama nawe uravyumva nyene ntivyo wabirebire kuko uravyumva nyene rero batahuye mwabajije je natahuye nimwe mutabajije hari ivyo ihema ry'ibonano ryari rigizwe n'amaparti atatu hari mu kigo ahera n'ahera hahera rero hari ivyo ahera hahera birakomeye nivyo ahera mu kigo canke ahera kabisa ariko kubijanye n'inyambaro burya ntitubwizwa kwambara uko ariko kose mu cumba abubakanye bashobora kwambara uko ariko kose mugabo usohotse icumba ciwawe erega si umwana wenyine aba ariko arakubona n'umukozi arashobora kukubona hari abantu baza kuturamutsa turi mu Burundi batakubwiye ko baza ugatubona nk'akarorero umuntu arinjiye ari umuntu ataba yugaye agasanga umuntu yirekuye yambaye ivyo yabwiza kwambara ari mu cumba ivyo ntibikwiriye kubwanje
ivyo si ibintu abana babwirizwa kubona rero turabe ivy'abandi dukeneye kubereka bivanye ibyo dukeneye ko nabo bazoproduza cyangwa bazoroproduza mu buzima bwabo. Nico numva nushobora kwishura. Ndanyuzwe turirimba ko nyuzwe. Nibutse agakuru kamwe kuri kijya kibazo cyo ngo iyo Imana ivuze ku muhungu biya byose. Nibutse agakuru k'umuprofeti umwe numvise muri Kenya bariko barasenga ku karago, hama acara profetiza ashika ko yasa nk'umukobwa mugabo nta alliance yari yambaye, acara profetiza avuga ngo Imana iraguhaye umugabo, kumbe nta alliance yazanye. Acara amubwira ati profeti ndasanzwe mfise umugabo, pokea ungine. Urumva twakira uwundi wa kabiri. Rero ibintu byo gupapura, ibintu by'intuzeye, ivyo kameme tugerageze tumenye yuko iyo Imana yavuze hari ukuntu tubisuzuma. Haleluya. Rero nibaza yuko twegereje umusozo w'igikorane canke w'ideba yacu. Nashaka gushimira by'umwihariko abatumire bacu babikoze neza cyane, tubakomera amashi kamere. Mwene mwari kumenya rijya hishurirwa ryo mwihema, ntabyo mwari kumenya. Ntimwari kumenya n'ibindi bitandukanye byagiye biravugwa uno munsi. Utashe wuzuye ntiwaruzi yuko icyo ushobora gukora gishobora konona kazoza kawe. Rero nukuri Imana ibahezagire cyane kandi turashimye Imana yaduhaye kano karyo. Ndabasaba apotre ni waguma ngaha hari akajambo aza kutubwira mu kurangiza, ariko mu byubahiro byanyu turashobora kubakomera amashi basubira mu bibanza byabo. Imana ibahezagire cyane. Imana ishimwe. Nta jambo ngiye kuvuga rindi, ahanini novuga gufata akanya ko gusenga. Gusa iyo tuko turagira amadeba be n'aya ufite uraza urabona ibibazo abantu basanganywe, kandi novuga bitugaruka ko tukaza gusanga ufite eglise canke ishengero rya Kristo hari ibyo tutari ko turakora twakabwiza gukora, kuko ubundi ivy'imiryango itariko irakorera abana canke ndazi abayigize ivyo babwirizwa kubisanga mu ishengero. Nimba nk'akarero umwana w'umukobwa ashobora gukura nyina ntamuganirize, ntamwigishe, ntamubwire ibijanye n'ibimurindiriye imbere, uwo mwana w'umukobwa yabwirizwa kubisanga mu ishengero. Ivyo bataronse mu miryango bakabironka mu ishengero, ko n'ubundi ishengero niryo ryaje gukora inshingano umuryango wari wananiwe. Imana imaze kunanirwa kuri plan yayo yari ifise kubijanye n'umuryango, Imana yaciye ikoresha indi plan yindi ariyo eglise. Rero numvise cyane sinigara kurangira hanaguriye n'abajeune harimo ibintu biguma bigaruka kubijanye na choix de conjoint. Nibaza yuko tuzogwiza ama conference nka débat, mukisanzura mukabaza ibibazo ababaje mukumva batwensuka ko mwabajije ibitari byo, ariko ndazi neza ko hari umuntu yarashaka uwo bazi ico kibazo kandi ko wakibajije nawe byamugiriye ikimaze. Rero tuzokora n'izindi atari kuri uyu munsi gusa. Amen. Cimbwira abubatse yuko Saint Valentin yego bavuga ko ari umunsi wahariwe urukundo, mugabo kuri twebwe abana b'Imana turafise nyene urukundo, kandi uwo ntatubwira ngo duhimbaze urukundo umunsi umwe. Nivyo urashobora guhera ngaha kugira ngo witoze umuco mwiza wo kungene Saint Valentin zo kwama iriko iraba igihe cyose canke imisi myinshi canke imisi yose mu buzima bw'iwawe. Ariko nubwo byohera uyu munsi, ariko mumve ko mu rugo mubiza kwama igihe cyose muri ko muragira iki, muravomerera urukundo. Hama mbwire abataragira mariage, yego nivyo ibi nabiri mugabo ni wihangane, nawe Imana iragukunda, nawe Imana irashorushiza gukubera ciza. Ntuherura kigongwe ngo yo none igikundiro cawe, uracari muto nawe kubona umenga imyaka irikiragenda, burya vyopfuma biteba mugabo bikaza ari vyo. Hako biza vyihuse ugasanga uravyumva
wahisemo canke watoye ibitari byo bizokubabaza kuko igikomere ntikiraba imyaka ufise igikomere kiguma ari igikomere. Hama mu kurangiza vuge kino kintu, ingo zabubakanye mumenye neza yuko satani azitera cyane. Ikimame muri conscience naco nimuje ngaho gusa ngo muzobihereza uravyumva mu kugwana mu kugira ibiki. Mwirinde gufata ingingo mushavuye, mwirinde gufata ingingo mutari lucide, mwirinde kwihuta kugira ico mukoze mutabanje kugisha inama Imana no kugisha inama imitima yanyu. Mu rugo umviriza ntazibanda komanya amahembe, kandi mu rugo umva twese tuba turiko turagwana turondera perfection, ariko ama imperfection aba ari menshi, kandi atsinda umuntu wamwahuye muvuye ahatandukanye, ama background aratandukanye. Hari kungene yakuze abona mama wiwe ingene abanye na papa wiwe, nawe hari kungene wakuze ubona ingene papa wabana na mama wawe, muraje ivyo byose kugira ngo bizoze kwinjirana haraho gukomeretsanya. Ariko uko urumva ivyo biriko biratuma mukomeretsanya, ni mu bikoresho kugira ngo muhindure ibikoresho byatuma mwubakana. Imana ishimo cyane. Iyo niyo mpano numva nubwira abantu bubatse. Hama mugabo kandi namatwe ndababwira ni mwubaka igicaniro c'imiryango yanyu, kuko uyo mugabo wawe uyo mugore wawe siwe wenyene ari ngaha muri nose, kandi agendera mu isi irimwo abejejwe n'abatejejwe, abahumanye n'abadahumanye. Fata umwanya ukwiriye muri babiri mwubake igicaniro c'urugo rwanyu. Umugabo wawe agiye ku kazi, sigara ku gicaniro, kuko arabazobona, kandi ntibisigura ko yakijijwe, bisigura ko atazobona beza, atazobona bateye neza. Mugabo nimba wasenze ivyo bizoba, mugabo bibe sans effet. Harabazigamwa n'amasengesho basigaye barabasengera. Imana ishimo cyane. Nimubaka ibicaniro by'ingo zanyu. Uyu munsi ashobora kuba ari amahoro, biri ijambo ry'Imana avuga ikintu gikomeye, riravuga ngo ku munsi w'amahoro nivyo unezerwe. Mugabo wame ubizi neza ko iyo hari amahoro hama haza nikiza kubabuza amahoro. Rivuga ngo nico kiba kigiye kugira iki gukurikira. Hama iyo hari iki haza ikindi. Mubake ibicaniro by'imiryango yanyu, mushireho ndabinginze, mushireho system. Ibi navyo nateguye mugabo, ibi navyo kora ko ndabona aba papa na mama baje, iki naco tugende tucumvise. Hanyuma yaho mugende guhimbaza uyu munsi ko mwateguye kubuhimbaza. Ariko ngene mvuze kino kintu, Imana ishimo cyane, ni mushireho system ituma urukundo rwanyu n'urugo rwanyu ruguma ruhagaze. Nk'akarorero, gushiraho system yuko ico ugiye gukora uwo mwubakanye nawe akimenya, kandi mukabanza kugisengera mukagihuriza kuna ikirama ndikunda kivuga sinnya kukivuga ko ivyo nisetse ko nkabona nibwira nzobifashisha abandi. Hari ingingo numva umengo madamu ntiyotahura, hama ndafatanye n'ingingo nyene ku zishira mu ngiro, nta nimwe yigeze ireshisa. Mugabo ivyo naje nkamubwira nti iki niki bimeze gutya, turashaka kugisengera, wowe ucumva gute? Hari gambira ati ntavyo numva, tugafata umwanya kubanza kubisengera muri mumaze n'ubu nturavyumva. Igiamaye favor yuko ico kintu ndagikora, ico kintu Imana yaragihezagiye, kuko uyu munsi umaze kuba waragize mariage, Imana ntiba ikubona uri wenyene, Imana ikubona muri umwe, babiri bahindutse umwe. Kandi mwibukene Petero avuga yuko isengesho ryawe bishobora kudashikira Imana igihe uwo mwubakanye hari ico muri ko murapfa. Nivuga mu majambo, Edeni yani ukungene muyitreta, urukundo rwanyu ukungene muruvomerera birafise ico bikora, meme no mujana imigendane tugiranira n'Imana. Ntushobora kugirana imigendane myiza n'Imana udafite imigendane myiza n'uwo mwubakanye. Nico cyo abantu benshi ninjyajya avuye muhira tutse umugore, uza kubwira Imana ngo Mana nguri mwiza, n'Imana nakuraba ati ndi mwiza gute n'ivyo hejeje gukora. Ubu normalement urya musarwa kujya umeze, ivyo tuvoma ku Mana nivyo duheza tukagaragaza kubo twubaka. Nivwa burya kijya giti gikikamye kirarepresenta umuryango, kikarepresenta kandi n'abandi bantu tugenda dufrekanta mu buzima bwacu. Sindi ko muri ko mu bico ndiko ndavuga, ni mushireho system ivomerera urugo rwanyu, ivomerera urukundo rwanyu. Nimba ari ibihe musengana, nimba ari ibihe par exemple kora katamwanya munini yamfise, ariko hari kosa nakoze nk'icubaka candihana ico gihe, nubwo uyu munsi ari ibingora mugabo cangaruka ngasaba imbabazi. Umundi umunsi wa lundi avant midi na après midi
ni umunsi mbwirizwa kuba ndi mu rugo ndi kumwe n'umudamu wanjye. Ivyo nabishizeho kubera ko umunsi umwe nari babwiye benshi murabizi ingene madamu yabona umengo ni gisekera aje gutereka mu rugo, ndakibona sinagifata ifuko ni muri mundwi ndamuha umunsi. Mugabo kandi nubwo mba nagiye mu bikorwa umwanya muri niya kenshi vendredi tuvuye ngaha gusenga ni umunsi ca tugenda nimba dusangira ifana nimba tugenda tukicara muhira ivyo twita kuraba filme niva muri ni gihe tuba turi ku kintu kiza gutuma tuvomera urukundo rwacu. Shiraho iyo system ingene muganire ababishoboye nimugire vacances rondera umwanya mugire retraite muri kumwe. Ivyo wamenye shiraho iyo system bimenyeshe n'uwo muri kumwe kuko uyu munsi urasanga hariho itandukano rinini hagati y'abubakanye. Ugasanga umugabo azi vyinshi umugore na ari hariya hasi undi nawe ageze hariya undi akabakaba kwijuru ariko undi aracari karaduga umusozi. Mufashe umanuke kugira ngo muje ahantu hamwe niho nibibazo bitazoba byinshi. Mwubake iyo system mvuze ivyo mbwa haro byinshi novuga abubakanye bashobora gukora bigatuma misi yose urugo rwabo gwama ruri stable, urugo rwabo n'igihe rutewe bagwaniza umwansi hamwe bumva ibintu kumwe. Kuko Yesu avuze ikintu gikomeye iyo ubwami butanguye gusubiranamwo babugomba buhere. Ubwami yareka aravuga sibijanye gusa n'ubwami bwo mwisi no mu rugo n'ubwami iyo umugore n'umugabo batanguye kutumva ibintu kumwe babigomba bigende nabi, ubwo bwami babugomba buhere. Nico numva no kongera ko ibisigaye magure ku maguru yanyu dusenge Imana. Amen. Tuzogaruka mu yandi ma conference nkaya. Imana yambwiye ko tugira amaculture familial ndiko narondera ukungene systeme tubikoramo neza mugabo ku buryo mwishengero hadegaja ikirere cy'umuryango kuko birakenewe cyane. Imana ishimwe. Binyibukije ikiganiro kimwe kigeze guca kuri televiziyo muhagurutse muri ko murahaguruka dusenge. Umuvyeyi umumama yakuze aganira n'umukobwa wiwe amubwira ingaruka mbi z'ubusambanyi naho mwamukundana muryamanye ngibi urashaka gutwara inda urashaka kwandura indwara. Arabimubwira umwana wiwe aravyumva. Bari barabaye abagenzi ku buryo n'umwana atasha abwira mama we ati mama hari umuhungu yaje kumpropose agaca baratera inkuru baraganira byose. Mwumvirize iciza cuko haba ari ico kirere cyo kuganira. Umunsi umwe umuhungu bakundana n'uwo mukobwa ico gano cyaciye kuri televiziyo. Umunsi umwe umuhungu bakundana n'uwo mukobwa atabwira umukobwa yuko boryamana. Umukobwa aramubwira ati oyayi mama yarambuje kubera ko turyamanye shobora gutwara inda. Umuhungu mugabo yari amayeri menshi y'umugwanizi acambwira ati erega ni vivyo yakubwiye mugabo utwara inda igihe tubikoze turyamye mugabo tubikoze duhagaze ati none nawe amasperma afise amaguru azoduga. Umwana ati ivyo bintu natiko mama atavigeze ambwira mugabo ati manzu ndindire gato ataragenda abwira mama wiwe ati mama yambwiye ko tubikoze duhagaze atandashobora gutwara kuko imbuto atamaguru zigira intanganga batamaguru zigira. Uwo mu mama rero yaciye abaza ico kibazo akibaza umudoktori yari yatumiye kuri plateau ati none uwo mwana nzenda mwishure gute? Iyo uwo mwana ataza kuba yegeranye na mama wiwe uwo muhungu yari amuhejeje mugabo kubera ko baganira mwabana ganiriza abavyeyi banyu abatabafise uko biri kose hariho ukubereye umuvyeyi mu muryango adahari hariho natwe abavyeyi bo mu buryo bw'impemu nugira iyo culture yo kugira iyo kuganiriza abagukurira kugira ngo umenye ivyo utazi. Kananira abagabo bavuga ngo ntiyagize iki ntiyime. Umuntu ico ashoboye kwifasha ngo niyifasha gusara umenye ushatse kubikora wenyine uriko wifasha gusara mugabo ni wa ganiriza abantu bo kwizigigo utabafise ubasaba Imana kugira ngo ushobore ku preserver pureté yawe. Imana ibahezegiye. Reka ntariko basanga dufatana amaboko mugabo kubera ko amaso yateye shaka utarika ibiganza byawe dusenga Imana wisengere usaba Imana igushoboze gupreserver pureté nkuko twariko turabivuga. Ivyawe vyiza birahari birateguwe mugabo uzobishikira umeze gute? Washaka kubishikira waramaze kononekara, washaka kubishikira waramaze kuba nabi.
reka imana ikuzigame ikurinde igushoboze mwe mu imana akurinde uzoshikire ibyawe utonekaye. dusenga imana. Mana turagushimiye ibihe byiza waduhaye kubamo. Turagushimiye kuri no conference débat aho mwe matwa ko turavuga ingene tugwiza gupreserva pureté mu buzima bwacu. Twabonye neza ko mwe Mana standard y'ubuzima bw'umwana wawe uwakwizeye wese abwirizwa gutunga no kuzigama ukwera kwezwa no kugoroka muri we mu ngeso ziwe mu mvugo mu kintu cyose. Mana yacu kwizegwa turasenze kugira ngo umuntu wese yaje hano hantu mwami Imana njyaneze muhemu wawe amusoboze mwami Imana kuzigama ukwera mu buzima bwiwe n'izina rya Yesu. Hashobora kuba ariho byinshi bitakiri mu rutonde, byinshi umugwanije agiye asambagura yonona. Reka uyu munsi muhemu wawe aziyongere arestore n'izina rya Yesu Kristo bijya bintu byose byononekaye mu buzima bwacu, maze mwami Imana adushikane mu kibanza aho mwami Imana twubakwa n'izina rya Yesu Kristo. Eka tukongera mwami Imana tukubaka n'abandi canke abo dusanganye. Uzobukoze Imana aje kwizegwa ivyo umugwanije agenda ateza hirya no hino, amakonfiza abantu bagenda buzuye. Ndakwingiza umwashikana n'umushobozi bwawe, reka mwemu wawe aza kubure ibitejerwe byose. Ijambo ryawe riratubwira ngo umuntu niyiyeza azoba igikoreshwa cy'icubahiro kigira inaco ikimazi. Dukeneye mwemu Imana kwikonserva turi pure, kandi ni wagaruka ijambo riratubwira yuko uzosange imhemu zacu, imishaha yacu, imibiri yacu yarazigamwe kwera itagira gasembwa. Icyo ni cyo dushaka ko twezwa mu buryo bwose, mu buryo bw'imhemu zacu, mu buryo bw'imishaha yacu, mu buryo bw'imibiri yacu. Turinde uko kwera mu buzima bwacu, maze mwami Imana nzwe neza tuze tukwizikane twebwe nyene ubwacu. Niko Paul yandikiye Timoteyo tutagira agasembwa. Ntidushobora kwishikana turi mwami Imana abafise agasembwa. Wamurondera imisozi ikimazi kitagira agasembwa. Igihe cyose warondera ikimazi washaka umwagazi w'intama utagira agasembwa, utafise ikibazo kanaka, ubumuga, udafise ikintu cyose cyose nk'injebejero cyangwa amarabaga, uko niko mwami Imana udushaka. Duhe mwami Imana nzeze kubaho ubwo buzima n'izina rya Yesu Kristo. Ibisigaye mwami Imana abamaze kubakana, reka mwami Imana nzeze muhemu wawe ndakwingize abashoboze abafashe ko mwami Imana nzeze bamariko baravomerera abo bubakanye. Ijambo ryawe rirambwira ngo uvomerera abandi nawe azovomegwa. Reka mwami Imana nzeze bavomerane hagati yabo, mwami Imana nzeze babibugora rukundo hagati yabo, izo mbabazi hagati yabo, ico kiyago hagati yabo, mwami Imana kwihangana hagati yabo n'izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Mana buri muntu wese ari muri kino kibanza, umugabo canke umugore, umushobozi mwami Imana kubaka urugo kuri iryo tanguriro ari ryo Kristo, kuko mwami Imana kuri iryo tanguriro hitwubaka uko ariko kose, ariko twubaka mwami Imana njwa neza nk'abubatsi b'ubwenge bubakisha mwami Imana amabuye y'igiciro, inzahabu canke mwami Imana njwa neza ifeza, kuko ivyo nivyo bica mu muriro bikazigamwa. Mana yanje kwizegwa utugirire neza uyu munsi, habe amadecision mashasha, habe mwe Mana ingingo nshasha twifatira kubijana n'ukungene mwe Mana tugiye kubana turinda ukwezwa mu ngo zacu, turinda ukwezwa mu bujane bwacu, turinda ukwezwa mu buzima bwacu bwose, mu bibereho yacu yose. Uzobukoze Mana yanje kwizegwa buri muntu wese umuhe umutima mwami Mana wawe, bivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyo mwe udushoboza gukora ibintu uko ijuru rigomba ko tubikora. Uzobukoze Mana yacu kwizegwa, turakubashe, turagushimiye kandi turagushize hejuru kuri Imana nziza, Imana ihambaye. Wumva ibyisabwa n'izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire, mwakoze kuza abaje mwese. Imana ibahezagire, ibagire neza. Tuzosura mu ndi conference yindi. Imana ibahezagire.